twari tukibandanya ntitwari bwamare kw'iki gisomwa cyo ku kigabane cya 34 wozo kumviriza audio canke video atumvirize iya mbere yayo yosubira inyuma akazumviriza n'iyindi. Twari ku bijanye urupfu rwa Musa. Rero twari turi ku karongo k'indwi havuga ngo Musa yari afise imyaka 120 igihe yapfa. Ijisho ryiwe ntiryari bwahume n'ubukomezi bwiwe ntibwari bwamuveko. Twariko ariko nasigura ibi hanyuma duca turinjira mu bindi uko Yesu Kristo yabishaka niko nabivuze. N'ubundi rero turacyabibandanya nariko ndavuga ati abantu bari mu bihugu biteye imbere no muri Afrika nyene narahatembereye nahone ndabona ko ari ibintu byinshi byabaye nabi gusumba mu myaka y'ubushize. Kubera iki? Kubera ko abantu benshi barumva ngo iterambere mu isi ngo bariko barajana n'iterambere ariko ntibamenye ko iryo terambere ari ryo Satani yahagurukiyemo kugira ngo atikize benshi abajane mu cyobo. Musa rero ngo yapfuye afise imyaka 120 ngo yarakibona. Musa ngo yaragikomeye. Musa yari umuntu afise ingufu. None bana b'Imana nyimba ku myaka 120 Musa yaragikomeye akibona neza ameze uko mugabe Imana ikamubwira ati ngwiki gihugu nemereye Abrahamu na Isaac na Yakobo nemereye bene Israeli kiraburi kure ukirabishe n'amaso mugabo hajya ntuzogerayo. Arakiraba ubwo baratubwiye ko araho yaguye kandi ko Imana ariyo yamwihambiye. Rero duce dutekereza nyimba iyo Mana nyene Musa atigeze agera mu icyo gihugu cy'isezerano Imana yari yaramwemereye canke yaremereye basokuru biwe. Kubera iki twebwe turyoherwa no kumva twokwizingira muri iyi si tukumva twanangirira muri iyi si kandi iyi si atamuryohe burimo nihaba mu isi naho hari mu buryohe tukaba turyoherwa n'uburyohe bwo muri iyi si. Kuki tudaharura ngo twiyumvire nyinga mu ijuru tuzoba imyaka n'imyaka itazoshira? Kubera iki dufata ibyiza by'ijuru tukabigurana iminsi mike iri ngaha mu isi? Ni waba wumva iyi si ryoshe ukabona urambaye neza biremeye ukabona uraryama ukabona ugendera mu modoka cyangwa se ukabona ufise n'amahera cyangwa se ukabona uwo ari we wese aragutinya ko wambara neza cyangwa wize neza umeze neza. None se kuki udakonorora ngo uraba bakwitanga imbere ba Musa bapfuye, uraba abantu b'ibikomangoma babaye mu isi bapfuye, hanyuma nawe wiyumvira uti ese ninapfa nzoja hehe? Ese ngaha mu isi ko ndahafise imyaka mikeya kubera iki nto kwihutira kurondera ahantu nzoba imyaka myinshi? Birababaje rero kubona abantu twigundira ku isi y'imyaka 100 reka twihe imyaka 100 twigundira mugabo Jenzi Pora nazi ko atamyaka 100 na nzomara yewe nta na 80 nzomara ariko ndazi imyaka yanje Imana yarayingishuriye. Rero ukigundirira tuvuge ku myaka 100 kandi mbere ariho hazoba ari heza. Kandi ndiko ndavuga ko abajya batanga ubuzima bwabo bemera gukoreshwa na Satani kandi baremera bagakoreshwa na Satani kuko bazi ko Satani itanga amahera amakashi ariko yagashinyaguro kuko umuntu asenga akabibamo neza Imana iramuha ubutunzi, Imana iramutetesha. Ahubwo ingorane abantu tugira nuko n'Imana iguha ubutunzi ntunabitahure ngo ubyifatemo neza ngo ufate kw'ibyo Imana yaguhaye uzurahako n'abandi hanyuma nyuma bikayangara bigahera. Rero
twihe umwanya wo gutekereza, twibaze tuti nyimba ndiko ndatera amamezwa n'ibyo muri iyi si bihera canke ndonka ndinze guhangayika nkaruha, kubera iki ntokwitondera kuzoharanira hahandi tuzoba imyaka n'imyaka nitwagera mwakiya gihugu cyo mwijuru tutazongera kubabara. Reka tubandanye tuja ku 8. Bene Israeli baririra Musa mu mibande ya Mowabu imisi 30, aho baramuririye baramugandarira. Aha naho neshatse kuvuga gutya abana b'Imana, hari igihe umuntu apfa ega abantu bakamuririra, n'abandi usanga kandi bariko barashinyagura batwenga basubira, ariko umuntu nawe yoba bimeze gute, abantu ntihabura abantu bababazwa n'urupfu apfuye, ko yapfuye. Abantu bari bazi neza ko Musa yajanywe n'Imana, na cyane cyane ko batari ko barabona ahantu imva yiwiri, bari bazi ko yajanywe n'Imana. Mugabo ntibagiye kunezerwa ngo bavuge ngo aragiye mu ijuru canke ngo oya, barababaye, baramuririye, baramugandariye, barababaye. Mugabo bazi neza ko Imana ariyo yamujanye yamwiyegereje. Rero Imana abantu bayo irabajana, barapfa bakazikwa bakagenda ku Mana, bakaruhuka mu mahoro, bakaruhuka ku Mana. Bana b'Imana, ijuru ririho, abarikorera bose bazorijamwo. Ijuru ririho, n'umuriro udahera uriho, abakorera umuriro udahera nabo bazowujamwo. Ariko umuntu yumviriza ijambo ry'Imana, umuntu afise idini ryemera Yesu Kristo canke se ryemera Yesu Kristo akaba ririmo, naharanire kumva neza ko aba muri Yesu Kristo canke muri Yesu Kristo, kugira haranire kuzoba mu ijuru, aho uzokwambara neza, aho uzokwamujya bagusereva, araba marayika bagusereva, aho nyimba mwisi tunezerwa n'ibi bitubona bisayangana kanya gato, ibaze mu ijuru bizoba birushirije. Haleluya, amen. Hanyuma imisi y'ukurira no kugandarira Musa irahera, bararize. Hanyuma imisi yo kurira no kugandarira Musa irahera. 9 haravuga ngo Yozuwe mwene Nuni yari yuzuye umutima w'ubwitonzi, kuko Musa yari yamubitseko ibiganza. Aha, kubera ko Yozuwe mwene Nuni Musa baragendana, Musa yaramugurambitse ku biganza, Musa yaramusengeye, uwo Yozuwe nawe yari yuzuye ubuntu bw'Imana. Mugabo nubwo yari yuzuye ubuntu bw'Imana, ntiyarameze nka Musa, amavuta ararutana. Nimwazosoma amateka ya Musa canke yimuka mu Misiri mu gitabo c'amategeko, muzobona ingene Miriyamu mushiki wa Musa na Aroni ingene byagiye birabagendera. Bene Israeli baramwumviriza, bagira ibyo umukama yari yategetse Musa. Bene Israeli barumviye Yozuwe mwene Nuni, baramwumvira nkuko bumvira Musa, bakagendera ku mategeko y'umukama. 10 aravuga ngo muri Israeli, ariko ntaraja no nta kibazo murantumba, muri Israeli nigeze hongera kuboneka umuhanuzi nka Musa, kuko we umukama yari amuzi amaso mu yandi. Sanze n'amajambo naringiye gusigura ari ahanyene hacabisigura neza. Aha ngo muri Israeli ngo ntihigeze haboneka umuhanuzi nkuko Musa byari bimeze, ameze nka Musa. N'ubu Yozuwe ntiyigeze agiranira ubucuti bukomeye n'Imana nkuko Musa byari bimeze.
bitwereka rero ko Imana yo mu ijuru yagiye irungika abantu kugira ngo turabarabire kwa karorero. Mu gihe cya Musa abantu barubaha Imana bose. Yozuwe mwene Nuni araza aja ku gikorwa cya Musa, ariko nubwo yakoze igikorwa cya Musa nta kwizera canke nta buntu ntiyageze aho Musa yageza mu kubaha Imana. Byarakomeje rero birabandanya bigera naho muri Isirayeli hatongera kuboneka umuhanuzi nyene yubaha Imana nk'uko Imana yabishaka. Ariho byagezaho Imana irungika Imana yonyene iraza, kuko Yesu Kristo ni Imana. Yesu arava mu ijuru none haraza, ariko amasezerano dufise nta wundi muntu azoza, kuko mu bwuzure bwa kera bagenda batwereka ingene Imana yaganira na bene Isirayeli, ingene Imana yababazwa na bene Isirayeli, gasambura amasengero yabo ikabateza ibibazo, bagahura n'ingorane n'intambara, bakirukana bagahura n'ibibazo. Hanyuma Imana ikageraho ikavuga iti ngiye kuzotoranya umukobwa mwiza, noneho abyara umucunguzi. Ariho hageze aho Yesu aravuka, Yesu araza mu isi. Rero muri Bibiliya mu bwuzure bushasha no mu buhanuzi bugenda buravugwa, kuko n'uyu munsi Imana iraca ku bantu bagatangaza iby'Imana ishaka mu isi nzima. Nta hantu rero na hamwe tubona ko hari undi muntu tuzoronka azoza afise ibindi bitangaza bisumbye ibya ba Musa, cyane bizoza bisumba ibya Yesu Kristo. Yesu wenyene yarabitubwiye ko ata igisigaye ari uko azoza gutwara ishengero ry'abazoba baramubashe. Ndakwipfuriza rero kuzoba muri abo Yesu Kristo azoza gutwara. Reka turabe 10 haravuga ngo kwanza nahavuze muri Isirayeli ntiyigeze hongera kuboneka umuhanuzi nka Musa, nk'uko we umukama yari amuzi amaso mu yandi. 11 wihweje ibimenyetso n'ibitangaza byose umukama yamutumye kugirira igihugu ca Misiri, Farawoni, abasuku biwe bose n'igihugu ciwe cyose. Wihweje rero ibitangaza Musa yakoreye mu maso ya Farawoni cyangwa mu maso y'abanyamisiri, aho naho abasoma Bibiliya cyangwa abakurikirana mu masengero, abakurikirana ibyo mu masengero babasomera buri munsi, barazi neza ibitangaza Mose yakoreye imbere ya Farawoni, ariko arabikoreshwa n'Imana. Icyatumye na Musa atagera mu gihugu cy'isezerano nuko hari ahantu yashatse kwiyemeza, bituma Imana irakara. Buriya rero nubwo dukora ubutumwa bwiza, nubwo dukorera Imana, tuze twirinda kwiyemera. Nyimba Imana yankoresheje ibitangaza, sinumva ko ari jewe nakoze bijya bitangaza, kuko hari igihe umuntu Imana imuha message yayibwira umuntu uti buriya rero Imana yanyeretse kugiye kukugirira neza, cyangwa ugasanga Imana hariho mu mubyeyi yipfujije urubyaro, amaze imyaka n'iyindi ntararonka urubyaro, Imana ikamugirira neza, ikaba Imana yombwira yuko igiye guha ujya mubyeyi ujya muntu umwana. Rero sinoca mvuga ngo ni jewe ngo nagusengeye kugira ubyare, canke ni jewe nagiye imbere y'Imana kugira Imana ikugirira ibikugira. Oya, kuko ngaho umenga wowe nyene woba uri kuriyemera, nkaho umenga ni wowe no. Bana b'Imana,
nibyo turasengeranira. Nanjye ndashobora kubwira umuntu uransengera fisi ikibazo kiniki uransengera Imana ifashe, nibyakoreka sinzoce numva ngo ni maragara bitayasengeye yatansengera warakoze mukozi w'Imana ni wowe wasengeye ni wowe. Oya, nawe urigerera imbere y'Imana, naho zipora no gusengera cyane naho wonsengera jewe ntabyizeye cyane wowe utabyizera ntibikoreka, ntibyokoreka. Rero usanga abantu cyane cyane abantu mu madini, usanga hari abantu bagiye bashinga amadini cyane bakora ibintu by'ibitangaza, ugaca usanga ngo jewe ndakomeye ngo fisa amavuta mu Imana yampaye amavuta ngo ndakora ibi bigakoreka. Ariko ubu byihaya nk'uko ntabwo aba ari Imana ibirikira ibimukoresha. Unukuraba neza ko atari babandi bakura imbaraga za Satani kuzimu canke abandi ngo baja za Nigeria. Burya abakozi b'Imana benshi ngo bagenda iyo muri za Afrika ngo bagenda basengerwa n'aba Nigeria ngo kugira bamamare, bakoreshwa n'abafrimason n'abaruminati n'abarozi kuwa n'iyindi mintu zenye imivumo myinshi, ibintu bibi biri muri iyi si bana b'Imana. Hanyuma rero abantu rero bagira ibintu abantu bakagwa hasi ngo nibitangaza canke uwari kimuga yahaguruka ngo yakize ngo nigira ibitangaza bivuye ku Mana kandi atari ibitangaza bivuye ku Mana. Oya, nukuraba neza muri iki gihe turimo, Imana yo mu ijuru iduhe kubitahura cyane. Rero Mose Imana yaramukoresha, Mose cyangwa se Musa, Imana yaramukoresha ibyo bitangaza akagendera mu buntu bw'Imana. Nta wundi muhanuzi ngo twongeye kubona. Niyo mpamvu rero twoza duca bugufi tukubaha Imana, igituma hata bitangaza bikiboneka nka kera bivuye ku Mana nkuko Imana ukurikiranya amateka ya Mose nabo bitwa ngo barakora ibitangaza barabikora mugabo hari haho batugeza, kandi bijya bitangaza bibonwa n'abajya nyene bamaze kwigarurirwa n'abadayimoni cyangwa se na shitani. Abantu bari mu kuri, bari mu Mana by'ukuri, bijya bintu ntibibaca ivutu, baba bazi nyene bahagaze. Rero muri iki gihe turimo nukuraba neza, ariko ikintu nyamukuru numva nashaka ko duteba ko cyane nukuraba ukukuntu ikintu cyo gupfa, ikintu cyo gupfa wumve neza ko aho uri hose atagarani nini ufise mu isi. Waba wiyumvira uti ese nk'ubu mpfuye noja hehe? Niba utekereza ati ninapfa nzoja he, bizotuma wumva ufise inyota yo kwamba wubaha Imana, wasenze mu gitondo, wasenze ku mutaga, wasenze ugiye no kuryama, wabyutse imbere yo kuraba telefone wabanje urasenga, uvuga uti naho byose kankapfa nkagenda ahantu heza mu gihugu cyo mu ijuru, nkaja mu ijuru sinje muri gihonomo. Abantu bamwe bagiye baja ikuzimu kubera baba bafise imiryango isenga n'abandi babasengera, baragira ingufu zo kuvayo, Imana ikabatabara bakavayo, bagaca bagaruka bakavuga amabanga yo kwa shitani. None abana b'Imana, nyimba abantu baje kuzimu baza bakatubwira amabanga y'ibyo baboneye kwa shitani, hanyuma kandi kw'Imana hari abantu yereka ibiriko birabera ikuzimu, ingo n'ababa bariko baraje ikuzimu, n'ababa bariko baraja gutanga abandi bantu ikuzimu. Hanyuma Imana yabitwereka tukagaruka tukabibabwira, tukabivuga, cyane bajya bagiyeyo bakagaruka bakabivuga, bagaca bugufi bakabwira abantu bazi ko bari basenga ati nimumfashe gusenga, nimunsengere
satani ariko arantwara ikuzimu. Kubera iki twebwe abantu tutovuga tuti nyimba baje kuzimu bahagaya, nyimba bakizi kuzimu bahanka, kuki tutoharanira kuzokwigira mu bwami bw'ijuru ho hari heza, ko hari n'abandi baja mu ijuru bakaza bakavuga ibyo babonye mu ijuru, cyane se Imana ihishurira ibyiza by'ijuru, tukagaruka tukababwira ati buriya mu ijuru ni heza, Imana yaramishuriye iby'ijuru, nabonye cyakora nukuri ndabibabwiye, nanjye iby'Imana yagiye inyereka mu ijuru, kandi itaba yanjanye kure ngo ntembere icyo kisagara cyo mu ijuru cyose, aho mba nabonye n'amaso yanjye. Haleluya, amen. Sinumva igituma abantu duharanira ibyishi cyane. Dukwiye guharanira kuzoba mu bwami bwo mu ijuru. Mu ijuru ni heza, haba hariyo amajwi meza aririmba neza. Ubona, haleluya, amen. Bana b'Imana, duharanire kuzoja mu ijuru. Reka turabe 12 haravuga ngo kandi ukihweza ikiganza gikomeye n'ibikorwa biteye ubwoba byose Musa yakoreye mu maso y'Isirayeli yose. Rero ngo tukwihweza ikiganza gikomeye Musa yakoresha kubera Imana, tukaraba ibyo bikorwa byose Musa yakoreye mu maso ya bene Isirayeli. Imana ikamubwira ati Musa we, humura abo banyisirayeli bariko bararirira inyama, ndaje ndazibahe. Ariko tekereza kuba abanyisirayeli bararira ngo dukuye muri Egypti, none turiko turawera n'inzara, kandi hari ibitunguru, hari amafi, hari umunezero, twari gupfuma twigumirayo. Imana ati bihorere ndaza kubaha inyama. Bakarya inyama, nyuma benshi bagapfa kubera umururumbwe. Rero muri iyi si igihe turimo, abantu benshi bari gupfa kubera umururumbwe. Umururumbwe n'umutuno dufise niwe uri kuratuma abantu benshi bapfa. Hari abagore benshi bari gupfira mu byaha kubera guhahamira amahera y'abagabo bafise ubutunzi. Hari abana benshi bari gupfira mu byaha kuko bariko baraharanira gutunga byihutirwa, barinze gusesa amaraso ya bagenzi babo. Hari abantu benshi bariko baraharanira gutunga kuko bazi ko abatinganyi bashigikiwe n'ibihugu byakize, kumva kuri umutinganyi ucuronka akazi. Yezu we, Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Hari amabwa menshi muri ibi bihe turimo, bana b'Imana, nkuko iyi audio yabanjirije yitwa nabiri nabivuze. Nukuri dusenge cyane, dusengera imiryango yacu, dusengera abana bacu, dusengera ababyeyi bacu, dusengera abagenzi bacu. Bikira Mariya yigeze yambwira ati mwana wanje, zurafasha abagenzi bawe, zurasengera abana bawe, fasha abana bawe, mwana wanje zurasengera uwo ari we wese, kandi usengera isi mwana wanje, kuko isi irameze nabi. Ndamwemerera tego mama nzobikora. Rero tuze turasengera imiryango yacu cyane cyane, twongere dusengere n'ibihugu byacu turimo. Ewe jewe gushika ubu Australia n'igihugu cyanje, n'u Burundi n'igihugu cyanje, ibyo rero nkabishira imbere cyane. Nkongera nkumva ko iyi si ndiko nayo ngomba kuyibako, nayo nkongera nkayisengera yose, ibihugu byose. Rero tuze turasengeranye, kandi ugasengera abantu utazi. Nyimbuzi umubanyi wawe, musengere. Ashobora no kutamenya kuri musengera, ariko ukamusengera ingorane zari zigiye kumubako canke ibibazo yarafise bikaba byokemuka atanazi ingene byagenze. Rero tuze turasengeranira, dusengere abantu bose, abagenzi bacu, Imana yo mu ijuru izira bafasha, kuko ibihe turimo ni bihe bibi.
abantu benshi barashaka ubutunzi ku nguvu, abantu benshi ho kugira baharanira ibyiza by'ijuru, baharanira kuja za buraya, baharanira gutunga, baharanira kugendera mu mamodoka meza, baharanira Yezu we Mana yo mwijuru, Imana yo mwijuru duhe kubitahura cyane, tureke kwiruka n'ubutunzi bwo mwisi, ahubwo nazo duhararize no kurondera ubutunzi buzoja bwo kuja mwijuru. Imana yo mwijuru ibahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.